cyane narumvise nababunyoni baramutatse kandi yarabikoze yarabivutse bari mu bantu batamworohereza burya icyo gihe yahuga bari mu bantu batamworohereza Bunyoni yari mu bantu batamworohereza ariko amaze gushika mu gashira mutabaza ati ntiyarinze gushika bakimufata Mujyaho cyo mutabaza urabyumva kandi yarabikoze kandi Pacifique tukumva n'ivyiyumviro vyiwe ntabwo kubuhengamiyeko ubu byumvira n'umuntu yumvira ati Pacifique n'umututsi ko Pacifique bamwita umututsi rega abatutsi barabaho abantu b'Imana muraho murameze neza kuba bitameze neza mukomeze mwihangane Imana iri kumwe namwe Imana ntizunanirwa no gukemura ibibazo byanyu nama nabibabwiye kudukurikirana turabashimira kuko banumugisha je nitwa Aloise Sniper reka nongere kandi fata umwanya ndabashimire nongere ndabatera intege abo muri mu bibazo bitandukanye so uno munsi rero Imana yongeye kubikora na yandi mahirwe twongeye kugirirwa twongeye kumugarukana kandi nyakubahwa umutama dukunda cyane yitwa rero Ngendakumana beshi mwaramukunze mwakunze amajambo meza yibabwira ugwaruka cyane ibintu byiwe yigisha mwarabikunze cyane muratubwira muti muzongere mu mutugarukanire uyu mutama turafise byinshi twomubwira ko twebwe ugwaruka cyane rero nongeye kumugarukana urumva ko nundi mugisha twagiriwe rero reka ndamwakire kuri Senga Media TV Mutama ndakwakiriye urakoze cyane kuba wangendeye ukaba wifuza kutwoganira ku bijanye n'ugwaruka ku bijanye n'amashuri nk'uko numvise ubivuga yego ni ibintu byiza cyane kuko nibyo twiteze ko kazaza kiki gihugu n'abanyagihugu twakoze ikiganiro mu minsi heze abantu baravuga ati no Mutama mwakoze kumutuzanira ati n'undi munsi muzomugarukana nandi nababwiye ati uyu n'umuntu w'abantu n'umuntu wacu dutegerezwa kongera kandi kumugarukana kubera ko afise byinshi yabonye yaciyemo byo tuma twugwaruka tugira icyo twiga ni byiza cyane kumva yuko hari abantu bifuza ko twoza turaganira cyangwa bakaza baranyumviriza yego mu by'ukuri urabona mfise imyaka itari mike naraciye mu bitari bike yego narabonye ibitari bike ntabibayemwo byagiye byononera igihugu n'abanyagihugu ntabibonye bitari bike yego sinubwo ngo nabonye byose ariko ibitari bike narabibonye yego nico kogwa ndaciyumvira yego abantu bazi ubwenge cyane igihugu gifise sinze ko bahora babibona Mutama uno munsi rero nashaka tuganire ku kintu kijanye n'indero ubushikiranganje bw'indero indero muri rusange uno munsi turavye indero nk'akarorero hari ikintu ngerageza guhora nibaza ko abatama canke aba basokuru bacu usanga bize amashuri 5 amashuri 4 mu ugasanga barazi kuvuga igifaransa cyinshi uno munsi ugasanga umunyeshuri arahejeje kaminuza canke arahejeje humanité mugabo ugasanga ntazi kuvuga igifaransa Mutama ubona byapfiriye he bino bintu ufashe ikintu kitari ico kuwiga igifaransa bwa mbere kiko kiragenda kiko kirazimanga kandi nta nyungu nini gifise gusumba ikirundi yego nta nyungu nini gifise gusumba igiswahili cyangwa gusumba izindi ndimi wari kuvuga n'urundi rimo ariko ufashe igifaransa nta kibazo kuko nico twebwe twakuriyemo bo nibyo twakuriyemo mugo ururimi kavukire burya oya ururimi kavukire ni kirundi yego tumenye kuvuga ikirundi neza tukamenya nico twipfuza byo babikwiye kuko ubivuze uko wavumenga abantu baze kuvuga igifaransa n'abanyabwenge bafise ubumenyi bwinshi bafise akamaro kanini ariko sivyo mugabo nta kibazo ndumva igituma wabivuze uko ndabyumva igituma wabivuze uko bisa nuko woba wavuze uti ubumenyi bugenda bugabanuka ubumenyi nega n'ubwenge burya bujana n'ubumenyi yego umuntu avukana ubwenge mugabo kugira ashobore kubukoresha mu byabayemo ateza kugira ubumenyi ateza kugira ubumenyi bw'ibi canke biriye akuye hehe aho yavukiye rero impamvu nashatse kuvuga ngo igifaransa nuko aya mashuri twiga
la majorité ni mu gifaransa abadukolonije batwigishije ururimi nyene ego abandi burya ahandi bize mu congereza cyangwa mu giportugal cyangwa mu bindi nuko rero twebwe kuri ko twiga mu gifaransa ukaca usanga umuntu yize mu gifaransa kuva mu wa mbere kandi arenza heza amashuri atazi kuvuga cya gifaransa yize ariko mu myaka ya kera naho yiga imyaka ine akaba azi kuvuga igifaransa nushaka reka ndakubwire icyo ndavyiyumvirako ubwa mbere ho imbere yacu jewe imbere yacu nta benshi bari barize bariho bari abantu bake cyane ntibiga no ngaho usanga biga hanze inyuma y'u Burundi kuko nta mashuri ngira kwiye twari dufise hari amashuri cyane cyane yigisha ikatekisimu sinzi kuno kivuga ikatekisimu no kuvuga rorije ijambo ry'Imana nibyo batwigisha amfete kuko abaje bigisha bari bafise intumbero icyo barondera nibyo byigiswa cyane cyane nka jewe niga mu mwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu twiga cyane cyane ibiharuro twiga cyane cyane icyo gifaransa nyine wari kuravuga ibi bintu bita ngo ni geography histoire ibintu bita ibindi byose umurongo w'ibintu biga ndavyo twiga warahura navyo mugabo tumaze kure amashuri mato mato tuyarenga tukaja mu mashuri yisumbuye hari byaca byinjira rimwe bya geography bya histoire bya biology bya chimie bikinjiramwo mugo twebwe urumva nico gituma mbere wavuze uti wasanga bazi kuvuga agafaransa ni kuvuga twiga ibyo nyene twiga ico gifaransa n'ibiharuro gusa wasanga bazi guharura ugasanga no kubiga igifaransa babizi kuko byari bike twiga byaca bigira akamaro rero mugabo abo badukolonije burya baragize ati aba bantu rero tukabana tubigisha ikintu kimwe canke bibiri bakakiramwo ubumenyi bukwiye bakakinonosora nibyo wacu bazobimenya bazotinda babimenye baca rero bazana inyigisho zitujuragiza ushobora kwiga nk'ibintu 40-50 ntihagire ikintu na kimwe ubisigaranako batwigisha gufata ku mutwe gusa kugenda akakubwira ati ndakubwiye ibi umenye ibyo nyene nakubwiye utabimenye nta bwenge ubufise nta bumenyi ubufise urabyumva nawe rero kihatira kubifata ku mutwe uvuga uti ko niga kugira ndonka ajya amanota bavuga ndakeneye kuronka ajya amanota njye gituma bavuga bati injabwenge bakunda gufatira ku 10 cyangwa 20 aba yaronse 10 ku 10 canke hafi y'10 ku 10 nk'umunani nk'icenda uyace yitwa injabwenge uronse 16 18 20 kuri 20 injabwenge ariko sivyo ni wa wundi yabazi gufata ku mutwe kwako yari injabwenge hanyuma rero buke rero turamenyera kwiga ibyo bintu byose mugabo ataco bitumarira ariko naco byari bitwaye kubimenya twebwe rero aho tumaze kwikukira neza nyakwikukira hano fata nko mu Burundi nko kuri bagaza nko kuri bagaza niyo batanguye kuvuga ico bita reforme no kuvuga gusubiramwe inyigisho bati dusubiramo inyigisho z'abakoroni zaze twahora twigamwe kwari kwiga neza kuko twebwe rero umuntu ari mu ishuri burya batangura kumwubaha ngira kiri mu wakabisha mu wa gatatu ugiye mu windwiho ntiwawujamwo aho wahora ahuba tuwe nka jewe nava mu isale nacaje Bujumbura kwege Bujumbura cya Gitega cya Ngozi abantu bakabona waragiye bakabona ugarutse akumva wagarutse umusirimu bagacashaka kwiga rero bacagira ati nanje ndakwiye ndakeneye urumva agacagira akantu ko gushaka kwiga umuntu rero yaba yubashwe kandi yaba yubahwe ibyo nyene wavuze burya nk'abava mu mihani wabo bakaja kwiga mu mashuri amwamwe nka iyo bita nka Saint Esprit mutima mwerana college de Saint Esprit muga kera yari hariya hejuru hariya abakwiga ngaho ntibara abantu basanzwe kandi si wari wese yajayo no kuvuga abari baharongwe bahatwara
nibo bagenda mu mashuri kwironderera baramenya bironderera uri munsi y'amanota nk'aya ntiwajayo ntibakuraba no kukuraba hariho ibyo barabiraba hanyuma hari n'ayandi nk'iseminari yari amashuri atinyitse ariko yaca asohora rero abantu bo hejuru baje rero mu buruhuko muri vacances wasanga kenshi bahagaze hamwe nko kwishengero canke ahantu hari bibanza bizwi babona batinyitse kandi bakira abana bato kandi babona basa neza ntibasa n'abandi bana bagumye muhira basanga boga bambaye ibirato kera nta birato twambara urumva rero benshi abana gacaga ati nanje nkeneye kwiga kugira mbe nkuriye kugira nzobe nganje hariya yize urumva hari ikintu kibatuma ushaka kwiga mu nyuma rero nako ndakubwira nti kuribagaza ndagoye kuribagaza ko niho nabibonye iby'imbere sinabibonye neza ko nta micombero yarabigize sinabonye ariko kuribagaza harabaye reforme zibiri muri 73 no muri 82 izo reforme rero bagaza yaratanguye ati ruralisation kirundisation yarize sociologie ibintu bijyanye n'abanyagihugu kubana n'abanyagihugu ati rero kwigisha mu kirundi numva answa ntibyari bibime kwigisha mu kirundi ibyariho byose ntibyari mu kirundi kubihindura mu kirundi ntibyari byoroshye byatumye rero bya bindi wari kuravuga cya gifaransa wari kuravuga cyaragabanutse cyane ibyo bonye bya ruralisation kirundisation byatumye ico gifaransa kigabanuka cyane kuko effective bigi imbere baravuga igifaransa siragoye ko twiga cyonyene barakivuga neza none mutama batugerageje kuraba hariya ayo bwa mbere hakiri igifaransa cyinshi none no munsi igifaransa gisa nk'ikitari cyinshi abantu bafise ubumenyi ubona baciye ubwenge n'abana ni dushobora gufatira ku gifaransa oya turiko dufatira mu mibereho ya misi yose mu bumenyi ubona bafite bijanye n'ubu ico kibazo kugira umuntu ndakikwishure neza ko ndakwishuye nkuko nyine hava ndaguhena ngo hava ndakubwira ati abakera kubera babiga igifaransa bari bafise ubumenyi bukwiye aba ntaco bafise sinshaka kwishura uko sinshaka gufata abakera ngo ndabapimanye n'abubu kuko ntibari mu bihe bimwe ico kibazo kiri umuntu acishuye neza kwibaza ati ishure twipfuza ni ishuri bwoko ki byo tugirira akamaro akahe umunyeshure twipfuza kwigisha yoba n'uyuwe niwo munyeshure yoba twaba tumwifuza kwiki tumushaka kwiki mu Faransa uvuga uti quel citoyen formé umuntu two kwigisha yoba n'uyuwe tumwifuza kwiki abo mwigisha ni bande yo kwigishirizwa hehe niho womenye uti yo kwigishwa iki programme yo kwigishwa iki buri rero ashobora no gufatira mu bihe turimo bita mondialisation ukwiyugurura kw'isi muri bose bita intégration sur-régionale no kuvuga intégration sur-régionale turiko twinjira mu miryango y'akarere mu makominote y'akarere tuvuge nka za EAC za Union Africaine za CEAC mfashe Burundi turiko twinjira muri iyo miryango udafise ubumenyi bukwiye rero ukaza kwinjirayo uherayo ucere kuko ucuza kuba mu manevre wabo ucuza kuba umukozi mutoyi wabo kandi uvuga ngo warize amashuri rero buryo uwo munyeshure twipfuza umunyeshure yo kwiga bike ariko ngira akamaro ibintu byogira akamaro akaba ari umunyeshure ashobora agatangura kwigishirizwa muhira kwigishwa ubuzima akivuka akabaho abana n'abavyeyi abo bavukana injuti imiryango
abantu bose akabigirako. Yego. Kuko burya umuntu yigira ahaba. Ibyabayemwe burya nivyo yigiramo. Urabe nka kera ibintu ariko ndagusigurira. Mu muryango bafise nk'umuganga. Wasanga umenga abaja kwiga bagomba kwiga iby'ubuganga. Bace bashaka kuba abaganga. Babise nk'umwarimu ari babona hafi. Basanga bagomba kwiga iby'ubwarimu. Ubona nk'umushoferi atwara imodoka. Yumva yo umushoferi. Urabyumva? Burya wigira aho ubaye ibyo bayemo. Dushaka rero umwana yova hasi yiga ikintu bita indero yo kuziko, akamenya ubuzima icari cyo, akamenya ingene ibibazo biza biraboneka mu buzima, akamenya ati none ibibazo bibonetse mu buzima bitoregwa umuti gute. Naho niyageze kuri rya shuri hakaba ibibazo, amenya ingene bitorera umuti, amenya n'ingene yifata muri bya byigwa. Amenya ingene yifata muri bya byigwa. Naho ayo mashuri abona kenshi twebwe twayiga tuvuga tuti tuza kuronka akazi, n'ubu ngo usanga ari abagize ibyumviro ko barondera akazi, ko biga kugira baronka akazi. Urabyo nugeze muri ka kazi ni naho menya ingene ubyifatamo. Intambwe ya mbere rero indero yo kuziko aho wavukiye aho uba mu kibano, ukahigira iby'ubuzima, bakabikwigisha kuko ntiwabyigisha wowe nyene. Hari ibyo wiyigisha mugabo hari n'ibindi wokwigisha. Hanyuma ugaca uja muri ya mashure, mugabo atari ya mashure ngo ndakubwira y'igikoroni, naho nakubwiye ngo twarabiga Igifaransa twagira gute, atarajya amashuri. Ukaja mu ishuri ngirakamaro. Ishure ngirakamaro nirihe? Ni ishuri ujamwo ukiga ikintu ukakigira ko ubumenyi bukwiye, naho coba kimwe, mugabo kagira ko ubumenyi bukwiye bushobora kugufasha kwibeshaho wewe nyene. Bushobora kugufasha ubwo bumenyi kubeshaho umuryango wawe. Uzogira umuryango niba utawufise, uzogira umuryango wewe nyene. Ndavyumva. Bushobora gutuma ubeshaho ishirahamwe wowe urimo, ngo ushobora kuri ishirahamwe ry'abamenyesha makuru, birashoboka. Cyangwa ushobora kuri mu mugambwe, nabyo birashoboka. Ugashobora kubeshaho kuko ntagira uzoguhena gushirahamwe n'ibyo ribeshaho umuntu. Umuntu ni wabesha hishira. Ntagira umuntu azokubesha ngo igihugu nico kibeshaho umuntu. Umuntu ni wabeshaho igihugu kuko adakoze bya bindi bita amakori, amatagisi, ibi bintu byose bivamwo ibibe by'ubuzima. Ni kubera ko umuntu yakoze. Ukaronka rero bwabumenyi bukagutuma wibeshaho, ubeshaho umuryango, ubeshaho ishirahamwe, ubeshaho n'igihugu. Naco ari ikintu kimwe wize c'umwuga, nk'uwo mwuga wawe. Ukagutuma ubeshaho, urakwiye, ubwo nibwo bumenyi bukwiye. Nuvuga ibintu byo gusanga nk'umunyeshuri atonana amakaye 30 mu ishuri, bijya nta kamaro bifise. Hanyuma umaze rero ico kintu kukimenya, urashobora kuja hamwe n'abandi rero mugakora. Mugakora mu kwiteza imbere, mu guteza imbere ishirahamwe, mu guteza imbere igihugu, kuko muba mufise ibyankenerwa byose bikwiye. Umwe wese abafise icyo aterera, abafise icyo aterera muri bya bintu, muri cya gikorwa muri ko murakora. Abafise icyo aterera. Rero ariko ashobora kubona umuntu aza yize yamakaye wari kora bwa 30 40, ntabone n'ibyo muri mwibyari. Akasanga agafata ibyo mwikayimwa akarinda kwiga, ntamenya ibyari ibyo abyibuka kiba kiriko baramubaza. Hari n'umunyeshuri uzokubaza uti amakaye yawe ari he, ntakubwira yawe. Hari n'uzobaza uti none bya bindi bandika ko amanota bita birete biri, ntakubwire, ndazi yo biri, yacabita kubera nta kamaro kabyazi. Rero niho rero ushobora kuvuga uti aba barafise ubumenyi bukwiye gufasha. Abakera rero igituma numva umuhahagarara no kubera biga ivyo bintu bike mugabo ngira akamaro. Wiga kwigisha, yiga kwigisha nyene. Wiga umwuga, yiga uwo mwuga nyene. Nta bindi bintu byinshi bamushira ko byo hambavu. Mugabo barabifatanije byose, bibi by'imyuga, bibi byose bashyize hamwe kugira batujuragize tube abantu bakurikira gusa, bakurikira. Rero izo reforme zibiri zabagaza zakurikiwe n'indi reforme. Erega ntaraba ama reforme menshi, ibyo byo gusubiramwe ibyo kwigisha. Ejo bundi niho haje indi reforme kuri Nkuru Nziza, niho haje indi reforme
yiswe fondamentale. Fondamentale. Donc rero urumva amashuri amashuri mwe naya bavuga ngo azwi formel ishure nyene yigisha mwene ibinye ngo by'abadata by'abasirimu asora abasirimu hari maternelle akaba primaire akaba secondaire akaba na université iyo niyo bita enseignement formel akaba rero na enseignement non formel informel aho biga ibintu bimeze nko gusoma no kwandika hano mu Burundi ni gusoma no kwigisha abantu gusoma no kwandika bakuze cyane cyane ivyo byarabayeho kuri Bagaza kwigisha abantu gusoma no kwandika kwigisha abantu imyuga ariko byari byo ntubyumva byari bifite akamaro kuko bigira umuntu ashobora kutaramenya bakuzaniye ikete apara kwiri uriko ugiye kurisomesha ngo genda usomeshe kandi wize umwuga naho ni imwe nariko ndavuga urawukuramo ubumenyi wawize neza icyo wize cy'umwuga ukaciga neza uragikuramo ubumenyi ibi rero iyi reforme rero yaje kuri Nkurunziza ku mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yaje giturumbu kuko idafisi yija hari ibintu bya propaganda bibaho ugavuga uti abantu bagiye kwiga kuri gusa nta muntu yiga kuri gusa wize kuri gusa abantu batubwiye bati wiga ubusa umva wiguze ubusa none wumva bwabumenyi bari kuravuga bubahe ntihava ariyo mpamvu tubona uno munsi umenga amashuri ya leta n'ay'abakene amashuri ya leta n'amashuri akibaho ndabumva mbere ho ndabona kumenyesha ko ngiye kuraba amashuri ya leta ngaba yahebeye abakene amashuri ndakibaho abakire abana b'abategetsi bose bagenda muri prive yego niko bimeze ariko kera ntiwaja muri prive kera birukira muri leta twe tukiga wiga prive ndizanabaho wiga muri leta ishuri rya leta twara kuko ryari mwabo nyene bigisha babizi kamene bakwigisha ibintu bumva rero ubu leta duhere ku babyeyi baradebukiwe ubona ishuri umenga ntacyo rikimaze umwana nubwo avuga ngo genda bihevye avuga ngo biragufa nta na kimwe ntacyo bibabwiye twebwe kera ntiwe bishuri ibi iye ugacujaye ariko abavyeyi baradebukiwe ntibagikurikira ntibakimenya n'abana ko ariko barakora bya bindi bita ngo na devoir bimwe babahaye amadevoir ya domicile abarimu baradebukiwe uwo mbere no kwigira bariko barigira ndakubwire rero shima baradebukiwe no kwihebura barihebuye bararushe barihebuye bafite umwiheburo ariko barigiye abanyeshu leta yaradebukiwe leta by'amashuri ibifatuko mbere hari n'abategetsi bakuru ngaha mu gihugu bavuga ngo indero ntakimazi ibintu byo kwiga ngo uko wiga ni kubikijuje uko wiga ni kubikijuje amashuri ntafatiswa urabyumva kandi bagasanga abategetsi bakomakomeye urumva baradebukiwe ntibakibyitayeho none ko rero babyivugira kugira ngo ngenda bivuze ibi ndakubwiye niwe wabyivugira urumva baradebukiwe ucumbwira umunyeshuri byo cyabigenda ngo abavyeyi abarimu leta baradebukiwe umunyeshuri nawe ko zaje umwana akiri mutoyi iyo yumvise ataja kwiga uwo munsi aranezerwa cyane uzora yumvise ko ataja kwishuri cyangwa yumvise uburuko bugeze aranezerwa cyane kandi wategerezwa kuguma wiyumvira uti nze kurondera ubundi bumenyi nongerako wokumva yuko untagiye kwiga ari uruhombo ariko abona acagira ati imana iracaha imana ishimwe no muzi umukuyeho naho nyene umukuye mu ishuri kivuga ati iyi ni imana ngitse urabyumva urumva rero ishuri ubumenyi nta kamaro rigifise mu kongereza ubumenyi rero wari kuvuga uti iby'amashure Burundi nariko ndakubwira rero nti hariho reforme yaje yitwa école fondamentale d'abord yagihereye hatariho yagiye guhera mu windwi
wewe wotanga ucukarera mu windwi hama bari hari imbere nawe bizogenda gute babandanije babanira bazobahamvya gute bavuye mu wa mbere bavyiga urumva ico gihenge cyose kica kigenda gute urumva biba ari ibintu bitiyumviriwe bitizwe neza. Ego Mutama ndiko ndashaka kugira ngo duse n'abasoza aho rero nukuvuga ndiko ndakwereka yuko akanovera k'ishure kagiye gatakara ubumenyi buca bugenda butongerekana butongerekana hanyuma nico gituma ubona abantu bavuga bati abakera bo vyopfuma kandi nivyo sukubesha bo byari nguvu kuko ivyo biga ibizogira akamaro ibifasha nakube ko umuntu ico yaba yize yabacumva akagikoresha mu buzima bwo kwibeshaho kubeshaho umuryango no kubeshaho igihugu. Yego Mutama je ndiko rero ndibaza kuri kino kintu cyo kudendebukirwa uvuze numva umenga kudebukirwa kudebukirwa no kuvuga gucika intege je numva umenga kinkoza ahantu bica bintera kwibaza ngo nimba batanguye kudendebukirwa ese nta ngaruka mbi bizohava bizana nko nk'inyuma y'imyaka 10 cyangwa 20 iri imbere ugasanga haje ikindi kintu kizotuma twisanga ahandi hantu tutakabaye turi kuri kubishira kure mbega karabaye ingaruka zaramaze kuba turi muri izo turi muri izo ubu urashobora kubona umunyeshure ahejeje kaminuza adashobora kwandika ikete ryo gusaba akazi ariko kera ndakubwiye twe tuciga uhejeje umwaka wa gatandatu wabuzi kwandika ikete neza risukuye n'amajambo akwiye apanze ukandikira n'abavyeyi bawe ikete bakarisoma bakaryumva ariko urashobora kubona umwana ahejeje kaminuza icyo bita kaminuza akwandikiye ikete udashobora kumenya ivyo yanditse vyari ivyo zangaruka ntiwumva ko zamaze none wumva acakora iki mu buzi acakora iki ubu hariho amakaminuza abifitiye amashirahamwe yigenga bimwe ariko bwa privé bari kuvuga amashuri mugabo hariho n'abafite amashirahamwe yigenga y'iterambere ubu no bafise mbere no batanga n'ubuzi ubu leta ndigitanga ni nabo bahemba umushahara munini no nese we ko akeneye ko umwimbu leta nayo abantu bagenda zingoze kubyaza gusa batazi ibyo byazi byahari muri leta bagendayo nabaja kwiba kurya ibiturire kunyuruza no gusesagura itunga ry'igihugu batazi n'ingene byabonetse urabyumva rero ubu abo banyeshure ni aragara amakaminuza ubu muri ayo mashirahamwe atanga ubuzi agombye gutanga akazi hagezeho bandika bati turakeneye abakozi muri ibi nibi kiretse abize hariya ndabwo ndahaha njya kwagira publicité mbi ubwo ndaza amashuri bavuga ati kiretse hariya ya kaminuza kiretse wize urumva naho uzana ntibakiye ni impamvu ituma we utakiye ntibumva none zangaruka ko turi muri zo urumva rero umushize no muri barakubwira bati umusabiye na stage uwo munyeshure wubu ahejeje iyo kaminuza ukamusabira stage ahantu bakubwira ati naje hariya tuzoyimwandikira ntatwikira induzi mwizo prive kuko burumva ni giharuro bakeneye gikuma kiduga le chiffre d'affaires cyo bita chiffre d'affaires mu gifaransa bakeneye gikuma kiduga akwemereye ati ndagupfuye isoni kuko ndakuzi naje hajya bazomukorera bamwe ivyo bipapuro ajane hariya nyene uko niko biga bazobimukorera nubwo barabimukorera yasaze barimukorera baje gutehejana kuko bibaza ati tugamushira muri service arazono narazije arahagarika ibintu none ntiwumva ko turi muri zangaruka iyindi ngaruka simwe nariko ndakubwira ntiwumva ko hari abategetsi ubunyene kubera zangaruka bariko bavuga ati erega kwiga ntaco bimaze ati hari abadoguteri hari abaki ntacyo batumariye none ivyo kwiga ntaco bimaze iyo ngaruka wumva ntubishire kure rero kuko bishize kure abantu bava bibaza ngo biracagendeka bakazokwibuka kuyora basheshe ubu twaramaze gusesa ubu rero turakwiye kwikebuka hakiri kare vuba na vuba kuko udafise ubumenyi muri iyi si tubayemwo udafise ubwo bumenyi bw'ibintu n'ibindi nijyane ko ndakubwira ko turiko twinjira mu miryango
tuko twijira mu by'isi yose donc igiye iriko imitera kuba kumwe turiko tuja mu bintu bya technologie de la communication de l'information de la communication bihanitse utabyitse none bizogenda gute ubwo utapigomye twamutse bizogenda gute rero turakwiye harakwiye ko nako nk'abarongora abandi cyane ku rwego rw'igihugu bagarukira indero koko aho guca intege abantu aho guca intege abantu ngo kwiga ntaco bimaze kurondera umenye ntaco bimaze ariko nabo babivuga burya bazi ko ibyo ariko baravuga atari ibyo babazi ko ibyo ariko baravuga atari ibyo bazi ko barahenda abantu kuko arabivuga ugasanga ariko ari umwana kwishuri kandi ahandi hantu ugasanga ariko amurungika muri ya mashuri anakomeye apana hanze ubu niyo baza kwiga kuko barazi yote hariya biga kumenya kuko hari ingene biga mu amashure ku buryo umwana bamuraba akiri muto muri ibyo bihugu biteye imbere cyane za Buraya za Amerika za Chine barafise ukuntu bavuga bati abana mu bashire hajya bita maternelle mubarabe muze murashira ibintu hambavu yabo bagashiraho ibi bagashiraho ibintu byinshi ubugenegene iki bakaraba ati uriya none ujya kundi baguma bamukurikirana baraba icyo akunda baguma kurikira ati ujya kunda ibintu byo kubrikora imiduga uriya arakunda gusoma gucapa arakunda kumviriza radio y'amakuru arakunda ibintu by'ibiharuro guharura baramuraba muri ya myaka nk'itatu cyane ati ujya muri primaire zo kwiga aha agaca kuba mushira iyo nyene kwera bamukurikiranye gaca mushira iyo nyene no muri rero gaca bandaniza muri ico kintu kimwe canke bibiri ibindi akazaravyiga kugira bimufashe gusa ariko kugira ashike kuri rya hangiro rya cakindi ibindi no kumufasha gusa avyiga ashatse cyangwa adashatse burya no muri kaminuza bigaca bigenda uko nyene urumva rero baguhere muri hariya muri maternelle ukaduga mu mashuri mato yisumbuye ari ico nyene uriko ntukimenye utegereza kukimenya wabaraye ubuhebwa boshaka baguheba ukavaho utegereza kukimenya urabyumva burya rero ivyo imwe niyo nyigisho ni wacu irakenewe zirakenewe hanyuma rero cyane cyane ico mbona gihambaye ubu niko babaturongoye ku rwego rw'igihugu aho kuduca intege bogira bati tugira inama ya bose bavyita mu gifaransa état généraux mugabo si bose abarundi bose tugira inama y'abantu bafise ubumenyi bukwiye muri ibi bintu vy'indero hari ibyo bamaze kubona hari ibyo bohanura turondere imigambi ijanye n'ibihe tugezemwo turondere imigambi ijanye n'ibihe tugezemwo hanyuma twubake rero n'amashuri ajanye n'iyo migambi mu gifaransa bavyita infrastructure twubake n'amashuri ajanye n'iyo migambi wubatse uti aha abazohigira ibyo kumenyesha amakuru haba ibyo kumenyesha amakuru nyene n'ivyuma n'ibintu bikoreshwa kugira ntibakwigishe kamera utayibona ngo kamera ngo imeze gutya urafise akantu kameze ukuga zungurura bona kandi barabiramwo hama bayikweretse bayigutamba numenye ko ari kamera numenye nakaka naho gatumbere numenye ko ari na kamera ugayaga kinya kintu gihagaze hajya n'igiki wacize imyaka 5 bakwigije gukora imodoka ubonye imoteri uyibona uti ijya n'imoteri ajya n'amapine umenye aho uronderera ariko barashaka kukwigisha imodokari bakwigije ordinateur urabona ubu nibyo nako tugezeho umenye uti ijya ni ordinateur bayugurura uku bazibakurikirana uku barondera uku baronderera aha urondera ibiro mugabo ntibagushira imbere ya ordinateur Ngwereka ntibarampa ibikoresho kumbe ordinateur imbere ngo ndibarampa ibyo nkoresha ngo bamwaka mugo ndi bamuje kore ordinateur imbere yawe utamenye ko ari rero akubakwa aho bakorera n'ibikoresho birimo hakaba n'abigisha abafasha abigisha bavyumva babizi hanyuma n'ivyo bintu by'inyigisho bikagabanuka
yego bakagabanya amakuru muga abantu rero bakagabanya amakuru mugabo hagaca bamantuze menshi abakiga ibi bajya ibyo niko ndadondagura ama section aya akaba benshi kugira abantu bavyiga kuko byose ni magiriranire twize kimwe ntivyokunda twize ikintu kimwe twese ntivyokunda ngo twize gukoresha kamera twenyene twese abarundi bose byoshoboka harabiga kurima harabiga korora harabiga gutekinika ibi bya tekinike harabiga gucuruza ibyo byose bikigishwa mugabo kimwe cyose gifise ibikoresho byacu n'uburyo bikwiye niho tuzoronka abantu ngira akamaro ni naho umuntu mwene icyo ariko aragikurikirana avuga ati sindaheza aguma aronda nawe uyu munyeshuri akubwira ati nahejeje narose diplome nahejeje narose diplome niho umuntu tutoza kwigisha abantu kurondera ubwo bumenyi ku buryo aguma ahari hose ashaka kugira ubundi bumenyi wenyine akavuga ati sindaheza akumva ko ari indapfa abise imyaka nka 80-90 agishaka ubumenyi aho niho rero tuzotera imbere niho igihugu izotera imbere niho abanyagihugu bazotera imbere nayo aya mashure bazana ati fondamental cyangwa ubundi akazana iyindi reforme akuzura hose mugabo ntagiye uyakurikirana ugasanga nta n'ibikoresho ugasanga nta n'abarimu nta bizoshikana igihugu gasenze uwavuze ati ugomba gusambura igihugu ntiwirirwa za kurondera ibigwanisho ntiwirirwa za kurondera ibigwanisho bya rutura genda usambure ishuri uhere muri primaire usambure ku mayeri uhere muri gusambura no kuvuga kwigisha ibitari bigisha ibitari bazogire abahinga abitwa bangura abahinga mu by'ubuganga atazi n'ingene bavura igikomere atazi n'ingene bavura malaria atazi iby'urushinge mugabo akitwa docteur tuzokwigisha abantu bazokwitwa aba engineer mugabo atazi n'ingene basoma ku rupapuro kugira ngo na decameter atayari ngo ni engineer urabyumva tuzogire abantu bitwa ngo nabashakashatsi ibyo by'ubushakashatsi atumva n'ibyo bitera bijya ataze n'ibyari urabyumva bati samburaho igihugu tugisambaye kandi nibyo burya nibyo turimo nk'igihugu cyacu cy'u Burundi cyasambutse hagezaho abaturongoye bavuga yuko kurondera ubumenyi ataco bimaze none tuzoca tubahe mu gihugu u Burundi buzoca kuri iyi si yose kizoca kiba igihugu cigenga ataco kiziye ku bindi bihugu byo mu karere ku bindi bihugu byo muri Afrika ku bindi bihugu tuvuge za Buraya za Italy dogo twigenge aho tugeze nabyo ushoboka oya ntibyoshoboka kubera ko impamvu nibaza ko bitunashoboka ariko wa president w'igihugu cacu niwe asigaye arongoye umuryango w'ubumwe bwa Afrika yose nako bwa Afrika ico kibazo naco nyine ndumva umenga wogira akantu kitubarirako ese hari iterambere ubona bizoba bizana mu gihugu cacu haba ku bijyanye n'ubumenyi ku bijyanye n'ibi turako turavuga ko byose bijyanye n'iterambere ry'igihugu ko agiye kurongora iryo shirahamwe igihugu by'ubumwe bwa Afrika ndi umukristo ubuzima bwacu ndi umukristo sinkunda kuja mu misa ariko ndi umukristo ndemera ndizera ku cizere ndizera mugabo ngacamba nkatoma kubera ki nizera kuko yasohotse akaja muri iryo shirahamwe ririmo ibihugu 55 kandi rifise uburambe burebure byashinzwe muri 63 iryo shirahamwe byashinzwe muri 63 ryarahinduye izina mugabo nirijya nyene ririmo abakuru b'ibihugu benshi niyo bariko baragira amanama harazamwo mbere n'abandi bategetsi batarabo muri Afrika no kuvuga baraza bakahatererera ivyiyumviro rero
kuba yagize amahirwe yo kuba umukuru urirongoye mukuru waryo bose igihe kirekire urumva iyo ugiye nk'ahantu banza kwiga nawe azobanza kwiga yego umwaka si munini yego hari ibyo azobona ariko atahora abona hari ibyo azobona atahora abona kumbure ashobore kubivanayo abizane ngaha mu gihugu avuga ati hari ibyo numvise hari ibyo nabonye byodufasha yego icyizere kiraho nyene ariko kuba nka Toma biterwa nuko abategetsi baturongoye bamaze aka 20 ku butegetsi uje wese mbata umuntu mfata tuvuge nk'umugambwe CNDD-FDD kuva muri 2005 gushika muri 2026 igiye ku myaka 21 niyo baturongoye mugo ndavye ngene twagiye dutera inyuma naho twari tugeze muri byose na hose amakenga ntiyobura none twoba ko mu myaka yose ataca kintu kimwe babonye hirya no hino amakenga ntiyobura ariko reka twizere kuko narumvirije ijambo yashikirije ndumviriza ikiganiro yaremesheje aho nyene nurongoye umugwi bita commission waho nyene baragize ikiganiro ku bibazo bimwe bimwe biri muri iryo shira hamwe cyane cyane nko mu bihugu ngaha mu karere iwacu nk'ibyo bihugu biraho hakurya muri Kongo havuze n'ibindi bihugu byo muri Sahel n'ibindi by'ahandi hama ndumviriza mu byo yavuze yaracengiye cyane cyane ku ikibazo cy'ubumenyi naratangaye ahubwo naratangaye ko yarigeze kuvuga ati ndabye abarundi mugabo igituma nakubwiye ntizacengira ndagikizo n'ubumenyi yavuze ati twararozwe siye kumenyere twararozwe ati twararozwe turiga tugaca tubijuju ngira nuko twarozwe ariko hariya naratangaye numvise avuze ati ikibazo c'indero ikibazo cyo kugira abantu bagira ubumenyi kizoba mu bibazo byihutirwa mu bibazo bizoja imbere bizokorerwa cyane byaranezereje cyane nk'ivyo bintu ayongera avuga ikindi kintu gihambaye aravuga ati tuzoshira imbere dukomeze iyi nzira y'ibiganiro no gukinga amabi ashobora gushikira ibihugu n'abanyagihugu mu gifaransa bavuga la prévention le dialogue la prévention la médiation la résolution donc gukinga kugira impanuka ntizishike gishitse naho ukamenya ingene uzifatamwo ikintu gishitse ukamenya ucifatamwo ukamenya yuko bajya muri kumwe n'abarundi nkawe mugafashanya kugira ngo kirondererwe umuti hama kandi mugatora umuti mugatora umuti ivyo navyo byarampumuriye kuko nariko mbona umenga hano hariko hazi ciyumviro kimaze nko gukoresha inguvu ukamenga iby'igisirikare nivyo biriko biraje imbere gusumba ivyo gukoresha bwa bwenge bwa bumenyi ugasanga uvuze ngo umenye naco ngumaze ucukoresha ivyo by'inguvu yego kandi urabona yuko n'igihugu mu gutwagwa henshi basira abasirikare bakabuza kuja kwiga kunonosora ingene bokingira igihugu none umushize mu rucuruzi wewe wamushinze umutekano ucumushira mu rucuruzi mu gucuruza bizogenda gute naveyo abise uwundi aje gucuruza abifatanije ari bibiri umutekano uzopfa n'ubwandazwa ruzopfa n'ubwandazwa byose bica bipfa urabyumva rero numvise ijambo yashikirije ivyo yashimikiyeko muri iryo jambo canke inyishu yatanze ku bibazo mu kiganiro yaremesheje canke yatanze ageze hano atahutse numvise umenga birampaye umwizero nukuvuga rero yoba yarakuyemo icigwa ari hagishikaye urumva rero namara y'umwaka hoho nukuvuga bizaca ngiraze yize gusumba hamaze atubwira ati bijya navugiye hari naha dutetse kubishira mu ngiro sivyo kuvugira hariya gusa uhera iwawe ko utahereye iwawe mu gihugu ciwawe hajya wowe uri kurabesha n'ubundi regaye n'abahariya kugira ngo babwire banavyemere banza kurabesha yaranavuze ati twebwe turafise uburambe mu bintu
byo kuganira byo gukinga no gutorera inyishu ibibazo kandi ivyo ntiyabeshe uretse ko mu gutwara bo mu kudutwara batabyisunga uburambe turabufise uravye ingene twari dushika ku masezerano bita yiyarusha agaca cumi intambara zihagarara agaca cumi ibibazo byari hagati y'abahutu n'abatutsi bitinduze byari bifise umurindi udasanzwe ariko mu gihe cy'abahutu n'abatutsi kukivuga abantu bo gutwenga kuko ibi by'ubuhutu cyangwa by'ubututsi udaca bikimaze ngaha muri iki gihugu n'ababivuga abantu barabaraba burya ntiyatse ko barabatwenga harabishimikira ko mugabo nk'inyondwe yumira kurusha to gwenka babazi wanikiye ngo iriko iradonoza amaraso itinda ipfira ko nawe rero ngicyo kintu yavuze ati turafise uburambe muri ibi n'ibi nibaza ko gishimikiye ku masezerano y'Arusha nibaza ko atazosubira gushyira ku ruhande amasezerano y'Arusha nico bisigura kuko abarundi benshi bari hanze bariko bafasha ibindi bihugu tuvuge nk'abasirikare baja muri Somalia baja muri Central Africa baja n'ahandi hirya no hino n'abandi b'abahinga b'abarundi bagenda kubera amasezerano y'Arusha ugira ugenda uvuga ngo naragwanye ngo ndumugwanye uvuze ko urumugwanye bashaka kwirukana ati winjira urumugwanye winjira muri ibyo bintu bavuga ati baze kudufasha mu byo kumvikana muri cooperation n'ahandi gihugu tugenda umugwanyi bashaka ati murabire mucongera hariya ngarengane hajya nawe ugenda avuga ati ndumugwanyi mugo ngaho uzoza wumva ngo twaragwanye cyaratuvuye rero mu ncamake icizere kirahari kuko numva niteka bwa mbere ku Burundi ko nibwo bwa mbere kuva iryo shirahamwe rishingwa kuva mu 1963 nibwo bwa mbere Uburundi bwegereye ico kibanza urumva rero ayo mahigwe tuyahawe n'Imana nitwa imanuza tuzo kuvayo tuza tuvuga tuti ngiki kintu twakuyeyo tureke ico bazomarira hariya ico cyategezwa kuba ngombwa bakiga bagashira abahinga bavuga bati hariya tuje dusige iragi tuzosige hariya niri bazoguma bimukira ko abarundi n'uwaserukiye igihugu cy'u Burundi cyo gihe yego urabyumva hanyuma bagacagira ati ngaha rero iwacu naho twihagateka bya bintu twavugira hariya naha bije mu urumva rero ivyo nivyo barakumva umwizero mugabo nkaguma na kakantu kumera nka Toma direka ndabe ko bizokunda mutama mwiyo misi yeze hari ikiganiro wigeze gukora kuri Rage Media abantu benshi bavuze ngo muravugira cyane umuntu yitwa Pacifique bavuga ati se mubamuhuriye kuki witwa Pacifique nini nahazo Pacifique sindamuvugira Pacifique arivugira bikwiye aba barambeshiye kuba ngo ndavugira Pacifique barambeshiye kuko Pacifique ubwa mbere cyo dukora ko n'umurundi nubwo yarahunze mugabo yahunze ari umurundi cyakabiri duhurirako Pacifique jewe turazinanye twararonse umwanya ukwiye wo kuganira jewe nari ndongoye urunani rw'imigambwe 12 bita ADC ikibiri Pacifique nayo yararongoye urunani rw'amashirahamwe menshi cyane yigenga yitwa Fosque twarakunda kuganira rero kubera twari turongoye inani umwe urunani rwa politike urundi urunani rwafasha y'igiti ibintu twobishyira hamwe gute twofashanya gute kugira bifashe igihugu n'abanyagihugu ntitugwe mu kaga twaranaganiriye rero cyane igihe haziri ibintu by'ikiringo ca gatatu cy'umuhizi Petero Nkurunziza twaricaranye turaganira ndamwumviriza ubwa mbere nditungana burya aracari muto cyane ndamwumviriza ndumva ivyiyumvira afise ari ngaha akiri ngaha ngo yishira hamwe ndavuga nti uyu muntu ntasanzwe uyu mujene ntasanzwe hama ndagenda muri kahise kiwe ndumva ivyo yakoze ku mashuri aho yize cyane muri kaminuza yashinze cyangwa bita Fokode nje ndabona ivyo Fokode ivyo yishira hamwe abantu byari riko ririgisha abanyeshuri abatari abanyeshuri baki hama bakabaha n'ibici bimwe bita prix ubushimwe rero nti umuntu
Urafise icyumviro gishobora kuzogira akamaro ikigo. Bimwe twari ko turigisha nibyo muri iryo shirahamwe Focode, bimwe twari ko turavuganako nibyo muri Focode bigisha. Akiri umunyeshuri akiri ngaha kuri kaminuza agakoranya abanyeshuri muri kaminuza, agakoranya abantu bakora, akabigisha uko nyene ati kugira abantu baca ubwenge batera imbere bokorera kuri ibi bimwe nyene twari ko turavuga. Ingene ishuri ryoba ryubatse, abanyeshuri abantu tworondera abaribo bogira akamaro mu gihugu bijya nyene nibyo yigisha. Ndabibona rero ko yari muri ibyo mbere gushika naho mbwira jewe mugambwe sawa na Frode turafiseyo ishirahamwe ry'ugwaruka ryitwa ugwaruka ruhurumbira intwaro ya demokrasi, ivyumviro vya demokrasi by'agateka kazina muntu, ibyo gukora gusabikanya ibya demokrasi ibyo ibi bivugwa. Ndababwira nti basha hari umujene nkamwe yitwa Pacifique mwoke kumuramakaza muraganira ivyumvira afise mukabisangira. Urumva rero ngo yakwaje yakubwiye uko ngo ndamuvugira umubwire ko burya sindamuvugira mfatira kuri ivyo hama nkaraba rero nibindi akora ubu nkaraba nibindi akora iyo mu buhungiro aratanga amakuru kandi arazi kuyarondera. Sinzi mu cyo kiganiro uvuga ko ari cyo navuga nti Pacifique bavuga yuko yobabesha burya umunyakirima kuri mubeshuze ucuzana ukuri kwa nyako bya bindi yabesha. Pacifique akubwiye ati uwo muntu bamunyuruje wacu uzana ukuri uvuga uti ngujya haye kuko bifitiye dupfuge nka mu gihugu abantu banyuruzwa avuga cyane cyane ngira ibyo cyo bivugira bamunyuruzwa ngaha mu gihugu. None avuze ati hari abantu batatu banyurujwe waja kura bugasanga banyurujwe ntumenye iyo bari ukazazumva babatoye ibiziga. None ucugenda ukavuga ngo Pacifique arabesha. Erega jewe nama mvuga nti iyo udashaka ikintu ukora bakivuga iyo udashaka ikintu bakivuga reka kugikora icyo gihe ntacyo bazovuga mugabo ugikoze menya yuko bazokivuga. Mandela yatubwiye ati kugira uhano umenyesha amakuru aje kukurondera ko amakuru yamubwira ko kuyamwima ubu muhaye amakuru asumba ariko ararondera uzorinda kuza gusubira kwisigura kubera yavuze ibyo tiyumvira muga kabikuvugira yego nivyo kabisa urabyumva. Kugira uhane rero umubeshi uramubeshuza akubwira ati Shadrake yanyurujwe wo kwanaka Shadrake wo kwanaka ngujya hari kuko cyubazo muvye abavyeyi biwe none biragoye kumenya umuntu ntibigoye kumenya haba mbe nawe nyana yavuze ati yanyurujwe aravuga naho yava ahava byose acatanga uko umwidondoro wiwe kugira uco umutora ningwana yuko none rero abo bavuze uko ntibamenye yuko duhurira kuri ibyo byose ariko nta kibazo kuvuga ngo ndamuvugira muzinanye cyane niko nakarengana nuko bari kumurenganya kwiyumvira ko atazi kwivugira ibyo bavuga ko ndamuvugira ahubwo abizi kunsumvye kuko we ubu n'umushakashatsi muri byo. None ugerageje kuraba uyu nyine Pacifique ni nahazwe kuba yarahunze igihugu cy'u Burundi hari akantu coba cyarahombye kuba atari ngaha cyangwa ubona iyo aza kuba ari ngaha hari inyungu nini cyane mu Burundi bwari kuba bwaragize. Ushima igihugu cyarahombye dufate ikintu gisanzwe uzoraba ingufu bashaka kuri Pacifique sinzi kurumviriza ingufu bashaka kuri Pacifique ngaha ntumenyesha amakuru uzokumvirize ingufu bamushira ko ati Pacifique n'umubeshi Pacifique iminsi yose ibintu bya Pacifique baba basamariye abo rero baramugirana n'intuze mbe babyita propaganda sinzi ko no byita kumugirira kampanye baramufasha kumenyekana bo nyine ko kumutinya baramutinya ariko ikinini twahombye nibyo byumviro niyo migambi yari afise wumva ko ari migambi bimwe bita imbono ari muri bamwe bakiri bato biyumvira kure uravye nabijya akora ubona ko abishira mu bwenge erega akariho karavugwa ngo mugani sije nawuciye none woza kumbwira ngo mvuge ko Pacifique ntazi ubwenge umbwire ngo nzoza kuvuga ngo ufise ubwenge n'uvuga kwiswa kw'igifaransa kidafatiswa
cyangwa icyongereza kidafatishwa icyo bo binyumvisha gute? Oya ntabyo kundi cyewe urumva mvuga ibyo mbona, mvuga ibintu nabonye mbamwo. Ibyo mbona rero nuko ari umuntu akiri muto kandi afise ivyumviro bishobora kubaka iki gihugu. Rero ntibyombuza nukuvuga ngo urumva n'uruhombo rero yari gufasha benshi, yaramaze sinaguye ko ariko arigisha abantu bo muri kaminuza nabo bavayo bacaza gukora ubuzi bunyuranye babo bakashobora kwigisha n'abandi. We ntuva ko gora uruhombo runini. Nukuvuga ngo rero leta y'u Burundi nkamwe yokora ikintu igasura kumugarukana Pacifique mu gihugu cy'u Burundi, byo bari ibintu byiza cyane. Cyo mpimbara cyane, cyo mvutse cyo mpimbara cyane kandi uravye burya abantu bakurikira Pacifique ivyumviro vyiwe ashikiriza barenze urugero. Be nabo bari ku butegetsi barabikurikirana, none babimenya gute? Babimenya gute batabikurikirana? Barabikurikirana. Uravye abantu bakurikirana ivyumviro vyiwe ni benshi bavuga bati nukuri turungutse umuntu bijya bintu yakorera hariya naza bikorere hano abyigishe n'abandi bifashe gukinga. Mugabo je basi nofatira kuri ibyo akorera hariya kuko abishikiriza abihabwa n'abantu bo ngaha babuze. Kandi je Pacifique sindumva umuntu numwe yagize ikibazo akakimushikiriza nta kivuga yakimushikiriye. Tufatire nko kuri ibi by'abahutu n'abatutsi bivuga. Abahutu bagize ingorane baramutaka, abatutsi bagize ingorane baramutaka. Cyane narumvise n'ababunyoni baramutatse kandi yarabikoze yarabivuze. Bari mu bantu batamworohereza burya. Icyo gihe yahunga. Bari mu bantu batamworohereza. Bunyoni yari mu bantu batamworohereza. Ariko amaze gushika mu gashira mutabaza ati ntiyarinze gushika bakimufata. Bijya baciye mutabaza urabyumva kandi yarabikoze. Kandi Pacifique tukumva n'ivyumviro vyiwe. Ntabwo kubuhengamiyeko. Ubu byumvira n'umuntu yumvira ati Pacifique n'umututsi, ko Pacifique bamwita umututsi. Yega abatutsi barabaho. Abahutu barabaho n'abatwa barabaho. Ikibi si kumutsi cyangwa umututsi cyangwa umutwe. Ikibi nuko byitwaza ugahonyanga abandi. Burya nico kibi cyonyine. No kwitwa umuhutu kwitwa umututsi. Ivyo ni bisanzwe nko umuntu yitwa umuzungu mwirabura ikitusa. Ni bisanzwe ivyo. Nico gituma atano wo bizira. Mugara abantu baza ati Pacifique rero burya n'umututsi ariko avuga ibintu by'abatutsi. Niko biyumvira. Sinzi no kwanyuruzwa n'abatutsi gusa. Umungo ndatko n'abahutu banyuruzwa. Jewe rero nibaza ko agarutse hamwe leta yofasha akagaruka. Ubwa mbere ho ayo matansiyo yogabanuka, ibyo bintu by'uruhagarara byogabanuka. Ibyo kubuza abantu ngo ntibumvirize Pacifique byogabanuka. Ngo erega ngo barabuza abantu kumviza Pacifique. Cyari n'indi radio numvise yitwa umenye ikorera hanze yitwa RP. Naho ngo babuza abantu kuyumviriza. Garuka nabo bantu baje bakorera ngaha. Tuganire nga nubundi kera bakorera Pacifique yakorera aha iyo radio RPA yakujoye naho yakorera ndahazi naho ranjaho mu biganiro. Garuka nabo bantu ni wo muti ndibona nk'ibi inye y'ibitoro by'amafaranga mba makungu. Abantu baraca ngaho ngo abantu bariko barafraude ibitoro. Gufraude no kuvuga kwibi bitoro bakabifatana mu mazu. Ikibazo ndikiraho kwibura ry'ibitoro. Nk'ubu ufashe ukazana ibitoro kira station ikabifise ibitoro ku bihumbi 4. None wo kwibitoro yoza kubigurishiriza he gute? Yo byiba gute? Ntibishoboka. Inyishu niyo. Siyo kuza gufata umuntu wagufatanye mu uramufata aje akazobuzundi akazobucyo ucuguma mu ruhagarara. Amadovize wirirwa ku isoko ngo gufata abantu ngo ariko acuza amadovize baza kuyakwaka abagomba kuja kwibuza cyangwa kwiga hanze bakayabura kandi bategerezwa kugenda. No kuvuga umuntu yivye igitoro mu kumuhano tuzana cyinshi ugasuka kuri station. Amadovize nayo gashira mu mabanki. Wowe ushaka amadovize ku majana 2 ku majana 3 ngajya ari hajya. None uzaza ku madovize amajana 7. Ubona hano igomba majana 3. Wapi kabiri. Nukuzana amadovize. Nukurondera ibintu bizana amadovize. Byose uko ukabishira hamwe akaza nico niwo muti. Nabo rero bakorera hanze. Icyo ndagifasha kugira ndakwereke. Nabo bakorera hanze. Umuti Sukuvuga ngo bajya bari kwazana ibyumbiro by'abahutu by'abatutsi by'abakibinshuritse bigwanya leta. Oya, umuti nuko uti bahunze kubera iki? Bagarutse byogenda gute? Umuti ni kubagarukana. Bakorera. Hanyuma umuti wa kabiri wewe uri ku butegetsi no gukora neza ukamenya kuzohava.
bacavuga ivyo uriko urakora byiza bavuga byiza, yego uriko urakora bibi barabivuga. bavuga byo nyine. Wewe ntuje kuvuga ngo ndabikoze mugabo ntubivuge kubera iki bireke rero biregere rero kubikora. Urumva rero ivyo byose ni ibintu bija muri bimwe vya ndero twarimwo, Yego kuko indero niwo mushinge wa byose ivyo byose tuko turavuga. Ivyo byose biba kuko utagira ya ndero bwa bumenyi ku bintu n'ibindi, ukavuga uti mbonye kijya kintu nca nibaza n'igituma caje, yego cavuye kuki, catewe n'iki, kirimwo bande, yego umuti woba uwuhe. Sindaba gusa ngo ikintu kiraba ngo nje mvuga ngo ibi hano gusa banza wiyumvira igituma ico kintu caje. Abantu barahunze, yego we ntiyumvira igituma bahunze, cyo badasiku bahunze burya bazomvuga neza. Barataye ibintu ngaha, bimwe warabitwaye, uravyumva, bimwe warabyigaruriye si wabo kandi basitse. Mugabo nawe akaba afise ubuzima bubihariye, ugaca uvuga ngo mvuga neza. Oya nivyo ukunda kuvuga. Tuvugane ukuri, waza kubaza impunzi yasize ibintu ngaha wirukanye, agata ibintu, agata amashuri, agata abana, agata imiryango, agata iki, hama ugaca ugira ngo ugeze hano uvuge neza, uvuge ko meze neza. Ivyo ntibishoboka rero. Rero ni bwa bumenyi bw'ingene imbere y'ikibazo wifata, mbere ukabanza ugakinga, ni byo gukinga, ugakinga ko ikibazo coza. Erega n'ubumenyi nabwo nyine gukinga ko ikibazo gishika no kuvuga ubu ufise ubumenyi bw'ibiriko, ubu bibona uti bijya biriko biraza, reka ndabikinge ntibizoshike. Yego kuko harabiga muri ivyo nyene bagira ubumenyi muri ivyo nyene byo gukinga, ukabakoresha bagufasha gukinga. Gukora nabi ubuzi ni kuba kubura ya ndero yo hasi yo kuziko no mwishuri. Kwiga si bibi, kwiga ni ibintu byiza cyane. Kwiga ni ibintu byiza cyane, indero ni ikintu cyiza cyane. Kwiga so kuvuga kuja kwiga ibintu by'ibiharuro, bya shimi, bya fizike, icongereza, indimi, oya. Kwiga no kwiga ubuzima, niryo shuri rya mbere ry'ubuzima. Bya bindi byose ukavuga uti ibi bizomfasha rero mu buzima. Bijya ndiko ndiga ibiharuro bizomfasha aha, kiya gifaransa ndiko ndiga kizomfasha, kiya congereza ndiko ndiga kizomfasha. Ikintu cyose urikagira mu bintu ukavuga uti kizomfasha burya mu buzima nunacobego. Ucamiza kumuzirikanye kuko uvuze uti impera n'imperuka kiramfasha, ngiye hajya nico gica kimfasha. Voilà, mu ncamake rero novuga nti ikibazo twariko c'indero ni kibazo abaturongoye ku rwego rw'igihugu, mu bushikiranganje, abashinga amateka, abayobozi ku nzego zinyuranye, ni ikintu bogarukira cyane, kuko indero iri kwirata akanovera. Nakubwiye mu kiganiro yuko leta yaradebukiwe, abavyeyi baradebukiwe, abigisha abarezi baradebukiwe, be bariko barigira, abanyeshuri bo ucumenga n'umuzigo babakuye ku mutwe. Urumva iyo turiko turaja aho nabane bona naje uco bifatanya na bya nakubwiye nti ugomba gusambura igihugu ubirira mu mashuri. None wumva ko amashuri reba ameze uko tubivuze. Leta ikaba yaradebukiwe, abavyeyi baradebukiwe, abigisha baradebukiwe, abanyeshuri ntuvuge. Nyumva ko kabaye. No kuvuga rero indero irihutirwa kugarukirwa. Ndibaza yuko abasanzwe barongoye igihugu ngira ngo kino kigana bazokibona, barabe babikoreka bino bintu uri kuravuga ibintu ngira akamaro, bizofasha cyane igihugu baramutse babikoreye kare. Nta yindi nzira bafise batagomba kwiyahura, kuko igihugu nibagisambura nabo nyene ntibazosigara, nabo ntibazosigara. Tuzojana twese. Ego no kuri kandi batabikoze burya hazoza abandi babikore mu kibanza cyawe. Ego ba barundi cyangwa batabarundi hazoza abandi babikore. None wibaza ko atabanyeshuri biga kandi biga neza. Ego wibaza ko atanyeshuri biga kandi biga neza. Barahari pe bariho. Jewe ndandaza abanyeshuri benshi babonye bimeze uko bajya kwigira hanze, kandi byarabagoye kujayo, ariko baramaze kumenyera, ariko bariga kandi bari kwiga amashuri meza kandi yameze neza. No ngaha rero muri aya mashuri yigenga hari abariko bariga neza, nuko bizimvye gusa. Bivuze kuvuga uti amashuri
ya leta n'ay'abakene. Amashuri ya leta yabaye y'abakene. Mugabo rero niyo menshi. Yego. Urumva kuzoba ari gukenesha abarundi benshi. Ukabutwara rero wibaza ngo umwimbu wawe n'ugukenesha abarundi benshi. Kazoba kakubaye. Kazoba kakubaye. No kumutama ndagushimiye. Naje ndagushimiye kandi uzobandanye bazana abandi. Yego. Kuri ikibazo c'indero. Uzobandanye bazana abandi kuri ikibazo c'indero kugira ivyo vyumviro uzurabyegeranya uzogere igihe utunganya ikiganiro ku ndero gikwiye. Yego. Apana kuvyo wumvise kwa Ngendakumana canke kwa Pierre Claver canke kwa Toma canke ku wundi wese. Ariko uzogire icegeranyo ni nk'ubushakashatsi bw'uri kuragira. Burya bamenyesha makuru n'abashakashatsi. Yego. Ukavyegeranya ugacura buti burya muri ibi byose numvise narakuyemo ibintu byofasha n'ikigwa nagize. Burya niho uzoburi kurafasha. Ibi inyaba baraza kubyumviriza, hari abavyumva, hari abatavyumva, hari abishima, hari atabishima. Ariko wagize icegeranyo cyavuye muri benshi ugazofatwa n'ingingo c'ingene urabona mwego muri ingene mushikiriza ivyumviro byanyu. Ingene uzobishikiriza rimwe kabiri gatatu bizogira akamaro. Murakoze. Kandi aho uracari muto uracari muto. Yego. Na urafise mwinyungu kugira ngo na cyane niyo mpamvu ngerageza kugira ngo kuko harabigira mu ishuri nabigira mu buzima busanzwe. Ni ya mashuri abenda kubwiye informere na formere. Hari umuntu ashobora kugenda kiga umwuga atagiye ku ishuri. Ni ishuri naryo nyene. Hari unagenda kwigisha ubundi gucuruza ubundi buzima. Ni ishuri naryo nyene. Ayo mashuri yose rero akuzuzanya. Nuko ibintu byose ngaha mu gihugu ciwacu babisizemo ikintu citwa diplome. Buri kintu cyose bagusaba ntibavuga ngo ushoboye iki, ahubwo zane diplome. Bagusaba diplome, ntibagusaba bakwaza kubishoboye cyangwa utabishoboye. Iyo diplome rero ubu dushaka ibonekera mu bikorwa mu kurangura. Yego. Rero niyo mpamvu ngerageza kuvuga ngo tegerezwa kuzoribonekera mu bikorwa. Diplome itabonekera mu bikorwa ntibari diplome. Ni igipapuro gisanzwe baguha ataco gishobora gufasha mu buzima bwawe bw'umuryango cyangwa bw'igihugu. Ushatse wogita ndaco kiba kimaze. Ariko wa wundi yize wa mwuga tuvuge wize nk'umwuga wo kurima cyakorora akawunonosora akawigisha abandi barundi bagashobora kurima korora bakabaho bakorora kijana. None woza kumiganya umfisa cyangwa ipapuro atana kimwe kiriko kirabaza naho muhuriye wakurya aca ucuba umukozi wiwe. None se nico gitotoza kwiga ku bintu bitegerezwa kugira akamaro igihugu. Mutama ndagushimiye rero mwakoze ku mwanya wanyu mwaduhaye. Abarundi benshi ndizira yuko kino kiganiro kirafise byinshi cyabafashije pe, na cyane ko bazogifatira ko kugira ngo nabo bunganire bavuga ati ajya Ngendakumana yavuze ukuri twumwunganira ukuntu cyangwa yarabeshe tumukosora. Birashoboka. Mutama ntizire ko n'undi munsi nitwagira kandi ka ide tukeneye kubaganiriza kubera ko muri abantu b'inararibonye mu gihugu mufise byinshi mwakiyemo, mufise byinshi mwabonye, mufise byinshi muhana urugwaruka n'igihugu muri rusangi. Nizire n'undi munsi nitwabitura ko muzoduha uwundi mwanya tukaganira. Nukuri ndabikwemereye. Igihe cyose uzifuza ko tuganira nkambisa akanya tuzoganira. Mbere hari n'iciyumviro mfise ubu kijanye n'amarushwa n'amagorwa twatewe n'ikinyoma, ico bita ububeshi, uburyarya, demagogie mu Gifaransa. Ikinyoma ni mensonge. Mugo hariho ikintu bita uburyarya, demagogie, n'ikintu bita hypocrisie, kwiyorobeka ukiyerekana uko utari. Ndiko ndegeranya ibintu byose apana ivyumviro ibyabaye bijanye n'ico naco nyene n'ibyaba ngo mu munsi mwe tuzoganira. Nyene cyasambuye igihugu kigateranya ikinyoma. Ibyo nariko ndavuga ukwikunda birenze urugero. Kwikunda nuko wewe nk'umuntu cyangwa ubwoko bwawe cyangwa umugambwe wawe cyangwa ishyirahamwe ryose urimo ukagomba kubishyira imbere y'inyungu z'igihugu. Agomba ko ibintu byawe arivyo bigenda arivyo bije imbere ibindi byose kuba imbohe yakahise yamwene ibi biba naco turashaka kuzokiganira ko ico kiganiro nta kibazo kabisa.
n'ingene twobivamo cyane cyane yego ingene twobivamo ibiganiro twoganirako ni byinshi muri iki gihugu yego ibiganiro twoganirako ni byinshi turaje no kuganira kuri byitwa imigambwe yego nibiki bifasha iki habuze iki cyaje rero tani ibintu dushobora kuzoganirako nicyo gituma ndakwemerera rero nti ibyo twoganirako ni byinshi icyo uzifuza ko tuganirako cyose ndagishoboye kuko hari ibyo ntazi na jewe ku bintu bijanye n'igihugu byinshi urabizi tuzoganira nta kibazo ndabashimiye rero nyakubahwa Mutama mwagira gukengurukiye ndabona ko nyitwararika abakunzi bacu namwe mwakoze kudukurikirana mwakoze kubana natwe ndizira ko mwafashije cyane indero rero abavyeyi mwijukire kino kintu cyitwa indero mugihagarare ko turakeneye kubona abana bagize indero bateye imbere mu mutwe ndetse no mu bijanye n'imibereho ya misi yose mwakoze kubana natwe mukomeze kandi mukurikirana ibiganiro byacu bica kuri Senga Media TV Imana ibahezagire cyane jewe ndabashimiye nitwa Aloise Sinei